You trying me to be this person. Urakaza neza ni kuri Kita News. Turakuramutsa kandi turakwifuriza kugubwa neza bivanye naho uherereye aho hariho hose. Ico tukwisabira kimwe no gufyonda aho handitse subscribe canke s'abone hama tubandanye. Murabona ko twatanguranye na filme ya Kamikazi tugatangurana na Bambere. Ariko saba bonyene. Uru n'urutonde rw'abakinyi batanu mu bakobwa bakinyi ibi bintu bakina filme barabica biracika. Ico twisabira no gufyonda subscribe aho handitse subscribe canke s'abone aho imbere y'izina. Hama twagura umuryango. Uru n'urubuga rushasha tugiye kubashikiriza ibinyene vya filme. Uhoraho abagirire neza. Mu rutonde rwa mbere rw'abakinyi batanu babikinye neza mu myaka ya kera kano gushika n'ubu turatangurira ku rutonde ku muntu wa mbere tugenda kuwa gatanu. Reka tubanze tumira amate gato tugaruke. Mu kibanza ca mbere turahasanga uyu muririmbyi akaba no mukinyi mu mafilme ari we Kamikazi Sandrine. Mbe muribuka Faraja Group? Faraja Group ni umukinyi wa mbere yatanguye kuyikinamwo kugera nuno munsi nubwo itakiriho kubwuko yari yagiye hanze, ariko cari gikino gihanura kandi gifite ico cigisha mu ijambo ry'Imana eka no mu bindi. Uyu mukinyi rero y'abafana ko reklama abakinyi ba mbere mu Burundi barakunda kumushiramo bakavuga ngo Kamikazi ntavugwa mu izina niwe yabatanguriye eka ni nawe mukinyi wa mbere mwiza. Mu kibanza ca kabiri turahasanga uyu mukinyi wacu Mimi Mireille. Mimi Mireille ni mukinyi ariko arakina neza eka aravyitwaramo neza, ni mukinyi amaze kujabuka imbibe incuro nyinshi agiye gukina n'abakinyi bo hanze bateye imbere. Nuno mwanya turiko turavugana ari mu gihugu c'u Rwanda gukina n'abakinyi b'u Rwanda, kandi tugiye kwiraba urasanga ari nawe yabateje imbere arabaduza ku rundi rugero akinanye n'umukinyi mu Rwanda yemewe cyane yitwa Kiraman. Uyu mukinyi wacu Mimi Mireille yubahwe kandi ashigwe hejuru, niwe mukinyi wa mbere mwiza eka n'ubu bariko barakina filme yindi shasha yaramaze no gusohoka, sindi buyivuge ariko niko biri. Mu kibanza ca gatatu turahasanga umukinyi wacu akaba n'umuririmbyi Arvera Muhimbare. Uyu mukinyi ni mukinyi mwiza yabikinye neza, uravye filme Intore Ntindi niyo filme ya mbere mu Burundi yarabwe cyane ekirakundwa y'amasezo, irakundwa cyane ku rugero rumwe rutagira uko rungana. Byose byavuye kuri uwo mukinyi wacu Arvera Muhimbare. Arvera Muhimbare ni umukinyi mwiza kina role uko bayimuhaye kandi yikina abitondetse uko biri, atakina kimwe yihenda ko kandi ugasanga bifise siguro nico ari karavuga nico ari karakina ukabona ko ari vya vizijeko. Uyu mukinyi nawe aza mu kibanza ca gatatu iyo bariko abafana bariko reklama abakinyi ba mbere mu Burundi baravuga ngo Arvera yubahwe kandi ashigwe hejuru bivanye n'ingene vyitwaramwo. Asanzwe ari n'umuririmbyi wacu dukunda eka byose byitwaramo neza. Mu kibanza ca kane turahasanga uyu mukinyi wacu Bambere. Bambere ashigwa mu kibanza ca gatatu ariko akigwaniramwo n'umuririmbyi eka n'umukinyi yitwa Fanny Lavine, ariko ikibanza ca kane ni uyu mukobwa agitahana bivanye n'ingene abantu bamusaba. Bambere nawe n'umukinyi mwiza ariko abantu bakavuga ngo ikibi ciwe nuko akina ibintu by'ubukozi bw'ikibi, nico kimugira kitagomba kumugira uwo, ariko nayo ubundi bwongo niwe mukinyi wa mbere mwiza ariko wakina ibintu by'ikibi narabe abihindure, ariko navyo ntibikunda kuko niyo hole yiwe kandi ayikina neza, uravye biba birimo n'impanuro. Shira kumuricira munda urabona ko harimo impanuro ku bantu babesha Imana canke bigira bakizwa atarabakizwa. Mu kibanza ca gatanu turasanga uwo mukinyi wacu Fanny Lavine. Fanny Lavine barakunda kumushira mu kibanza ca mbere, abandi bakavuga ngo uwo si hari, ariko hari uyu mukinyi wacu ari we Bambere. Ariko Fanny Lavine nawe n'umukinyi mwiza abyitwaramo neza, ugiye kwiraba urabona ko bariko baraduga neza muri Solution Couple, bo babyitwaramo neza kuko bariko baranakina neza kandi cyane.
uyu muntu wacu nawe navyubahigwe n'umukinyi ariko aravyitwaramo neza kandi avyitwaramo neza kandi yahoza anavyitwaramo neza usibye ko vyaseye nibigabanuka bivanye n'ukungene we nabiwe babanje guhagarara ariko Imana imugire neza nawe n'umukinyi avyitwaramo neza. Uru rutonde nimba rutakunezereye tubwire ninde wundi ubona twarenganije canke ninde twagize mu kibanza kitarico ubona ko yarakwiye kuja mu kibanza co hasi. Nimba koko ubona ko atari cagushimishije tubwire muri commentaire hama tubwire ico guhindura nico kuvuga ko ariko aba bakinyi ukubatonze turavyemeza ko reka n'abafana baravyemeza ko ari bo bakinyi ba mbere bavyitwaramo neza mu Burundi. Nimba utarafyonda subscribe canke wanditse sabone raba ugenda usonze ko hama twibandanirize tuterana intambwe ku yindi tubana dutera imbere uhora habagire neza. Ciao ciao tuzosubira ku munsi wundi ni Kita Anios.